nimuhorane n'umukama yongera ahorane nawe. inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Matayo mweranda. Ninahazwa mukama. Muri irya minsi Yesu yabariye abatumwa biwe 12 ati, mu nzira gende murigisha ko ubwami bw'ijuru buri hafi, murakiza abarwaye, gusubiza ubuzima abapfuye, mucyorore abanyamibembe, mwirukane amashitani. Mwaronse ataco mutanze, namwe nimutange atakiguzi musavye. Nimutware izahabu, amafaranga, habe n'isenge mwisaho, ntihagire isaho mwitwaza, nta n'ikanzu zibiri, nta n'ibirato, nta n'inkoni, kuko umukozi akwiye impembo. Igisagara canke umuhana wose muzokwinjiramo, mubaze ahari umuntu atagira abanegurwa, mugumiwe gushika umunsi wo guhaguruka. Mu kwinjira mu nzu muyipfuriza amahoro. Nyanzu ikwiriye amahoro, amahoro arayinjiramo, itayabereye ayo mahoro abagumeko. Iryo ni ijambo ry'umukama. Kristu shemeswa. Uyu munsi turiko turinahaza Imana twibuka umweranda Barnabas. Barnaba ni umutumwa yararonse, bagira nti iryo zina ry'umutumwa atari uko ari muri bamwe 12, ariko na cane cane kuko ngene yakoranye mu ntango za Ecclesia n'abatumwa ba mbere agashamika ku butumwa bwabo, bagasangira ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza, akabihebera ubuzima bwiwe bwose. Mu ntango yari yumvisemo urukundo rw'Imana gushikaho agurisha ivyo yaratunze byose ikiguzi, akizanira abatumwa kugira ngo gikoreshwe muri Ecclesia. Uyu munsi sinzi ko abo kubabuka bakagurisha itongo ryabo, bakagira bati ndaje kwihereza Imana. Si benshi babishobora, kuko nabihebera Imana ntibaba baratorana amatongo turabe tubapimire ngaho. Mugabo birashoboka tubona nk'umuntu yakora ahantu mwishirahamwe, afata amahera menshi akumva ko atamubumba, kuko n'uwakristo ukamukurayo, cyangwa ugasanga umusitari yama abantu bakukumva hafi yiwe bashaka kumukorako bose, bashaka kuba bagenzi biwe bamusaba inomero za telefone, kumva ko ibyo bitamubumba, agomba guha ubuzima bwiwe bwose Yesu. Kabita byose ukazibona araje yati jewe ndashaka gukurikira umukama wese. Barana nawe nyine byagenze gutyo. Murumvise ingene kuva acitaba rugira nti urukundo rw'Imana ahuye na Yesu Kristo mu mutima wiwe, agaheza nawe akamuhebera ubuzima bwiwe bwose. Nkuko tubibona mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu kigabane cya 4:37, agaha ivyiwe byose Ecclesia, akihereza Imana. Agakangura rero gukorera umukama mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza. Murumvise ingene Ecclesia mu ntango yamurungitse hariya muza Antiokia kugira ngo agende kuremesha mu kwemera abantu batari bake bari baramaze kwakira inkuru nziza, abakomeze mu kwemera, yongere kandi abafashe ushobora gukura mu kwemera. Ecclesia iri Yerusalemu, kuko ariyo yagerageza, ariyo rimwe abatumwa ba mbere benshi, niho abatari bake bava bakaronka ubutumwa bwo kurungikwa kuja gufasha abandi. Turazikombe na Paulo amaze gutorwa na Yesu akamwiyereka, mu nyuma ngo yabanje kuja kubonana na Kefasi, hanyuma akamwemeza mu butumwa bwiwe, akongera kandi akumvisha n'abandi bakristo mu ntango ko uyo yahindutse. Baranaba rero yarakoze igikorwa gikomeye cyane
cyo gufasha abakristo bandi ba mbere kwakira Pawulo, kuko Pawulo agihinduka byaramugoye ingene ashobora kurangura ubutumwa hafi y'abandi bakristo, kuko bose bamubona bati aje kutwiyorobeka ko kugira ngo aronke abayora atwara mu gasho aja gupfungisha cyangwa aja kwicisha b'abakristo, bagatinya rero kumwegera. Niwe yagerageje kumuhuza n'abatumwa ba mbere n'abakristo bo mu ntango. N'ubutumwa bwiza cyane kuba umuntu ahuza abandi. Twari dukeneye gusaba barana bakadusabira cyane cyane twebwe abarundi, umenga duhimbagwa nuko tuza turacanisha abantu n'abandi. Murazi n'ubu ingene mu kinyegero canke mu migwi n'iriya abantu tuguma tubiba amacakubiri, mbere ukamenga niko guca kenge. Ukabona ingene haguma hari ukwinubana hagati y'imigwi imwe n'iyindi, ariko twese ukazunaduriye mu ngoro y'Imana. Nama nibaza umuntu yankuwundi ingene ashobora kandi akamwanga kumva ati genda mwana aho yoca muturira, ingene ashobora kuvuga dawa twese bikamukundira. Nibaza ko ari ahantu ashikabikana, kuko avuze dawa twese aribagira yuko ashizemo nuriya yana. Sinzi ko atavuga dawe wanje. Ikintu gikomeye rwose. Ejo bundi sinzi ko turaganira, ukabona nk'ingene umukristo mwamye musangira, mwasangiye ku mezi imwe, ukamusanga ahantu akorera yategerezwa kukurangurira iki mu rukundo, ukazubona ariko arakuzembagiza ngo wibwirize utanga ibiturire. Mugabo ukazubona muhuriye ku meza amwe ngaha, ukazubona muhuriye ku meza amwe ngaha, ukabona ingene ibyo hazi ibintu bigatambama hagati yacu bigashobora gusanga biducanishijemo. Twe turi ngaha imbere tuba tubabona, kazama yuko aravuga dawa twisukana ariko arahekenya umusaya yandikiye akabona uwo yamwajya kubana kana mugomba guprononsa de façon spéciale naho no ariko arahekenya umusaya muyo biragora ingene ashobora kwakira Yesu neza muri we. Marana barero yari umuntu azi kubona ibintu bene ivyo bishobora gucanishamo n'abantu mu muryango, agaheza agafasha kugira ngo basubize hamwe. Yari umuntu azi kumviriza, ngo umuntu w'uruhoza, umuntu azi kumviriza abandi kandi akabatoza neza inzira y'Imana mu butandukane bwabo. N'ingabirano nziza iryoshe cyane dusaba ukamambera tugwiriza abantu bene abo hagati muri Eklezia, kuko kenshi turapfa ibintu tugaca twinyegeza muri kwa kurekuriranira kuguhendana. Narakurekuriye mugabo guma hiyo nanje mu mino ntari mwari kuraniye gute. Nivyo kuvuga yuko muca mutangura kumera nk'uko umenga ntacabaye, ariko ukurekuriranira kukuri nivyo hari iyo ntambwe y'ukwiyima, kwiyumvira kugirira n'abundi, ariko ugatera niyo ntambwe yo kugira uti bega ntihosubira kuba imigenderanire buke buke, igateba igasubira imigenderanire myiza, igasubira ikavura rwose igikomere cy'ibyo twapfuye. Barnaba rero umuntu azi kubona ivyo vyose akabifasha. Nta kintu kiryoshe nko kubona abantu menga bari bafise ibyo bapfa, ariko kubera ukwemera basangiye muri Yesu Kristo bigatuma basubira hamwe, bakumva ko ico bapfana muri Yesu Kristo kirengeye ibindi vyose, bagaheza bigatuma ico rero bahuriye ko muri Yesu Kristo gica gituma n'ibindi bica bironka inyishu, bironka inzira. N'akamo gakomeye mukamu uyu munsi duteye kugira ngo tumenye kwakira inkuru nziza gushika ngaho, twoye guha inguvu ibintu biducanishamo, ibintu biduteranya, abantu baduteranya, bakatwibagiza iyo karangamuntu ikomeye yonsa tuzoshikana imbere y'Imana.
nawe uzoshika imbere y'Imana utangure kwitwaza bimwe twitwaza ngaha aha mw'isi. Nje nibuka mu bihe by'amagume arura bishe anuka gasu by'amacakubiri, umuntu hariho kungene hariho abajene bamwe bakunze kuba bicara bagategera abantu. Murabona hajya kuri permanence, murabona hajya hafi ya zone ya Buyenzi, usanga yicirwa ukagurisha warunguriwe rutukura amaso, bagiye baranywesha imogi rukaza ruriba rukica aho rushatse. Waba ubwo mu bwoko bumwe, umunsi umwe yasohoka umuntu agira ati abana mu bwoko bwacu barashobora kugira abandi nabi wacu, asohokanye ibintu avuye gusura baca barabimwiba byose, aca arahagarara nyene aritangaza ati bo natwe basigaye batwiba, simbutse ubwoko bamubwira muti ahubwo mpendereye ngo natwe basigaye batwiba. Abo bantu nyene baca bamwishyura ubwo nyene bati ngo ninde yaguheze ko twe mu kwiba dukurikiza ubwoko twiba bose. Hari n'igihe umenga iyo turiko turabiba ibintu bibi nitumenya ko biduhindukira. Abana abavyeyi bakarekurira amacakubiri y'ivyabaranze bitiye mu bana babo, ntibamenye yuko umusubizi na bizobahindukirira. Kuko baheza kwiba abo badasangiye ubwoko bagaca baza kwiba muhira. Umuntu yimbura ico yabivye. Dusabe Barnaba Mweranda adusabire gukira ibintu vyose twumva umenga biradutuma twima ikibanza gikwira Imana muri twebwe, kuko tutamenya guha ikibanza gikwira undi hafi yacu, tumuhoye iki canke kiriya, ugasanga turiko turakumirana. Ikindi tubona kuri Barnaba nugo rukundo rwo kwitanga akamenyesha inkuru nziza. Muri iyi ntumbero nyene Yesu tumvise arungikamo abatumwa ba mbere. Yesu akagira ati nimwitwararike ntimubogwe n'ibintu mu by'uburyo by'amafaranga mushobora hari mubise agira ati nimutwara inzabo amafaranga habe n'isenge habe n'isaho. Hari umuntu yaho urabona abapatiri bimutse kabona ingeni basengeta ibintu byinshi, kazana batwenga ati mbe iyi nkuru zamu muracayikurikiza, nimutwara inzabo amafaranga habe n'isaho ntihagire n'ikanzu zibiri n'ibirato. Je naragesanga mfise ibirato byinshi nta n'inkoni, nta nkoni tugendana twebwe nk'abandi nk'abareza miliyoni. Mugabo si igihaburo mukaba agomba kuvuga ubwa mbere, ariko ntibibe umwitwarariko wawe ku buryo bigutesha umwanya wo kugumiza umutima wawe ku nkuru nziza no gukorera ubwa mbere inkuru nziza. Abatumwa byarigeze kubashikira aho bagombye bagirana mu muryango wa mbere wa Ecclesia cagihe hasi ingorane yuko hari abapfakazi bamwe babagira iki batitwararikwa neza, bagasaba yuko umuryango wa Ecclesia nabo bogira abantu babitaho bakabakurikiranira ubuzima bwabo. Abigishwa baca bavuga bati ntibikunda yuko tworeka ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ngo tugiye kuringaniza ivyo ku meza. Ariko abantu bamwe barabazana intererano ikomeye muri Radio Maria bakaza ngo dushaka kuya pati, bagatanga ndabwiye genda hariya babakirire. Oya ni wowe dushaka pati kuyakira, nibyo ndagutahura, mugabo ibikunda kunza gutakaza umwanya wo gutegurira inyigisho, ngiye gutangura guhara amahera kureba amapièce comptable kugira iki, genda hariya kwa Karita akwakira. Nibwo butumwa bwiwe. Kuko muri Ecclesia no kumenya kandi kuringaniza ubutumwa, kandi igihe mwahaye amafaranga patiri no kumusabarisha.
muzo muri ko baramufasha kugendera ibintu bimumvise, kuko nkako atarukora nyene yari mabi, mugabo buryo umuntu yagiye gukorera mu butumwa butari bwiwe buramuruka agaca vyonona, kandi akabuza uwundi yarabigenewe kubikora neza kubikora. Ako kantu rero kukumenga twoba vyose hose umwanya wose tugakire nako nyene. Nk'ubu turumvise ingene uyu Baranaba ngo muri ekleziya ngo yari umuntu ngo w'umuhanuzi akongera akigisha, mugabo haragize igihe batangura gusangira ubutumwa na Pawulo, akabona yuko Pawulo afise iyindi ngabirano yo kwigisha cyane gusumbya, we akagenda mu kumviriza abantu agerageza kubafasha gutora inyishu z'ibindi bibazo, mugabo ntaseruke imbere ngo yigishe. Ivyo rero uyu munsi ugasanga biratugora kumva ingene twokoresha neza ingabirano z'Imana. Kamenga wamushaka ku ngabirano y'uwundi, oya kengurukira Imana yowe kandi uraba ingene uyikoresha, kandi na cane cane abarongoye abandi umuryango bakitwararika kumva ingabirano y'umwe wese bakayiha ikibanza. Niko kureka mutima agakora, niko kandi guha akaryo uwundi akumva vy'ukuri yuko mu muryango w'abana b'Imana ari iwe. Abantu bose barongoye abandi, ariko usanga uriko uratanga ubutumwa ku bintu gusa vy'ishavu n'umubabaro canke ibintu vyo kugomba guponda uwundi, ukamuha ikinomination kitumvikana kandi ukamuha ibintu akora bitumvikana. Uravye ingene inema y'Imana, numvise ingene Baranaba bagira ati, n'ijambo ry'Imana rigira riti ngo Baranaba washitse Antiokia ngo abone ibindi inema y'Imana yakoze arahimbawe. Ushobora kubona inema y'Imana mu buzima bw'uwundi ukayihimbarirwa kandi ukayicira inzira ikabandanya ikora, nayo kugira ngo ucumwe ubutumwa bwo kumuhagatiza mu kindi, hari igihe usanga umenga uri kuriyica muri uyo mwanya iyindi nema yari muri we. Ariko kandi tugire Kristo, hariho n'izindi nema nziza, nongera imbere si nziza, ushobora gusanga zari zinyegeje mu muntu, cyangwa n'izindi nziza umukama akaziguha kubera yuko nawe woroshe ukagira uti umukama naramwemereye kumukorera mu byo ndungikamo vyose. Aha rero nundi mukenyuro mwiza bishobora gushugasanga umuntu aragukurira muri ekleziya araguhaye ubutumwa w'umenga sibwo wamuryoherewe cyane, mugabo ugaca muvuga gabo ukagira uti ingengerageze ndeke mutima akore muri jewe, ukazubona ahubwo nibyo biciye bifata rwose gusumvya. Ariko Imana yonyene niyimenya ingene bikora mu muntu, mugabo wewe uheze ugatunganya abandi muri kiliziya mu mugwi canke mu muryango ukabigira mu mutima w'urukundo, ukabigira mu mutima w'urukundo. Dusaba Mukama rero kugira ngo aciye kuri Baranaba abandanya atubwiriza abantu b'uruhoza, abantu bazi kwitanga koko muri ekleziya kandi bazi gufasha ingabirano z'abandi bose zigashobora nogira ni gukura zikamuza zigatanga ivyamwa vyinshi kubw'inazwa ry'Imana no kugurukira bwacu twese. Amen.